Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabifuriza igitondo cyiza cyane igitondo cyo kuri uyu wa gatatu kwigenekereza 16 ukwezi kwa gitugutu 2024 ndabahaye ikaze abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri no monesha kuri ya channel ya Nyaburundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze rero mwese by'umwihariko reka turabire hamwe amakuru akomeye cyane azindutse aravugwa cyane cyane idonido ry'amakuru yihuta kandi adafise ivumbi azindutse aravugwa muri kano gatondo tukibanda ku makuru agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino gitondo cyangwa se muri ano makuru yacu azindutse aravugwa. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusomera cange akomeza kugenda aradushikira by'umwariko nuko by'umwariko abasirikare batazwi bongeye kwigabiza ishamba bajya guca intege rero umuhari wa FRN hamwe na FDLR mu shamba rya Kibiranga mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru kandi by'umwariko adafise ivumbi ariko arerekana nimwe mu ndege zikomakomeye cyane z'akajugujugu zaziriko ziracungera umutekano hafi aho ngaho ariko kandi akaba ari indege za gisivile bigoranye ko womenya iyo zoturutse. Amakuru by'umwariko yizewe neza nuko mu ijoro ryakeye abasirikare bataramenyekana bongeye kujya mu ishamba rya Kibira barasaba gwanyi biterabwoba FDLR ndetse na FRN hamwe n'ababatoza bose baje mu gicuku maze bigabiza ibirindiro byizi nyeshamba nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abatari bake by'umwariko ntiba ry'umunwa mu kugaragaza ko by'umwariko FRN ndetse na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi batazigera na rimwe baragera ku ntego zabo mu nyuma y'uko by'umwariko uwo bahiga canga se ibyo bagerageza gukora byose by'umwariko uwo bagiye kubikorera batamurusha ubushobozi canga se ibikoresho canga se ibigendanye n'ubutasi. Uburundi bwararuciye burarumira ndetse by'umwariko ingizaba ingingo nziza izatuma Burundi nabwo buzibukira gukorana n'iyi mihari igitandukanye isanzwe izho guhungabanya umutekano cane cane iyi mihari kabisanzwe izwiho by'umwariko guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Mu misi heze nibwo haribonekeje amakuru akomakomeye cyane yavugaga yuko mu shamba rya Kibira haherutse gutogwa ibiziga by'abasoda batari bakeya by'umwariko ibitigiri bishika ku 181 ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse by'umwariko baranerekana neza yuko by'umwariko ibikomeje kugenda biratangazwa cyangwa se bikomeje kugenda biravugwa n'ubundi bishobora kuza gusiga hari abandi basoda benshi cyane bamenyekanye ko wabaguye muri iyo operation. Ni operation rero ikomeye cyane by'umwariko twavuga ko ari operation y'akasamutwe ndetse kugeza umugubu by'umwariko abatari bake bakaba bakomeje kugenda by'umwariko barakangwa ndetse baratinywa n'iyi operation. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko hari amakuru amazi imisi aravugwa kubigendanye by'umwariko na gahunda z'abasoda b'abarundi barungitswe ku butaka bwa Kongo nkuko ikomeje kugenda biragaragara ariko kandi amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda by'umwariko aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira nuko abatari bake by'umwariko bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwariko ingabo z'u Burundi zishobora kuzovanwa ku butaka nga muri Kongo mu nyuma yuko zishobora kuzasanga zarikururiye ibibazo bikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se by'umwariko akomeza kugenda aradushikira. Ni mu gihe izi ngabo by'umwariko zikomeza kugenda by'umwariko ziragaragaza ndetse ziranerekana neza yuko by'umwariko abantu bakomeza kugenda bagaragaza ko ari ingabo zagiye muri Kongo ariko kandi akaba atamusaruro ziriko ziratanga abenshi bakaba bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwariko izi ngabo zishobora kuzofatirwa n'ibihano bikomakomeye cyane bizishobora kuzokwegera Burundi ibihe bidasanzwe mu nyuma yuko by'umwariko umushikiriza manza mukuru mu rukiko mpuzamakungu manabya ICC arutse gutangaza ko biteguye gushyiraho komisiyo ikomakomeye cyane izokora amatohoza kubiko birabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
andi makuru rero yakomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ni amakuru agendanye na gahunda zo gusenya umuhari wa FDLR nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni amakuru yatanguye kugenda aracicikana ku munsi w'ejo yavugaga yuko by'umwihariko Kongo yowe yaremeye gushira mu ngiro gahunda zo gusenya uyu muhari wa FDLR ndetse gakuraho inzitizi izo zose igihugu c'abanyi cy'u Rwanda kigaragaza ko by'umwihariko uwo muhari uteye impungenge ndetse n'inkeke. Turagaruka by'umwihariko mu bihugu bya kure mu nyuma y'iko nga ku mugabane wa Afrika by'umwihariko ariko haravugwa intambara ariko kandi ifite amamoko mu gihugu hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, aho ibihugu bimwe na bimwe by'umwihariko bikomeza kugenda bigaragaza ko by'umwihariko haba Mali ndetse n'ibihugu birimo nka Burkina Faso byamaze kwishinga abacanshuro by'umwihariko baziye baraturuka mu gihugu c'Uburusiya. Ku ruhande rwa Ukraine bivuga ko nayo yabiri kurata iratanga inkunga ikomeye cyane ku mihari itandukanye isanzwe iragwanya ibyo bihugu by'umwihariko bakaba bariko baragerageza guhitana abacanshuro b'Abarusiya bo muri Wagner Group. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya nuko igihugu c'Uburusiya cyamaze kugenda kiratera utwatsi ibirego bigendanye no kuba by'umwihariko haba harinjiye abasoda by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira abasoda by'umwihariko bagendanye cyangwa se abasoda baba baraturutse muri ibyo bice by'umwihariko cyangwa se ubu icyo gihugu c'Uburusiya icyo gihugu cya Ukraine kikaba cyaramaze kugenda kirashinzwa ibikorwa bigiye bitandukanye cyane ibikorwa bigendanye no kuba baratanze inkunga ya drone z'ingwano kuri abo baterabwoba ariko bakaba bamaze kugenda barabihakana. Ndabahaye ikaze rero muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku igerekerezo ya 16 Gitugu 2024. Ndabahaye ikaze rwose abatwumviriza by'umwihariko muhereye mu bice bigiye bitandukanye. Mbaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu abatwumviriza muhereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, ndabifuriza kuramukana amahoro y'Imana cane. Abatwumviriza namwe by'umwihariko muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga binini mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, ndabahaye ikaze. Nimba ubwa mbere usenga rero byo penda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ucura abana natwe 5 amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze amakuru rero by'umwihariko tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Birasa naho Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi biwe bafatanyije mu gutegura imigambi itari myiza yo gushaka kuba intambamye ndetse no guhungabanya umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini ikomeje kugenda irabapfana canke se igakubita igihereye. Aya namwe mu makuru akomeje kugenda aravugwa rero muri kano gatondo agaragaza ko by'umwihariko nyuma ya operation zimaze imisi ziribonekeza ariko zigakorwa mu buryo bwibanga ku buryo ata muntu numwe abasha kuba yomenya uwakoze izo operation, ariko kandi akari operation zikomeje kugenda zirakanga Uburundi ku buryo Burundi bumaze imisi buratangaza ko bufise amakuru y'uko bwa bwarinjiriwe nga mu mushamba rya Kibira mu misi heze nibwo hagiye haravugwa ko ibitigiri by'abasoda cyangwa by'ibiziga by'abasoda bikomeje kugenda biribonekeza muri ibyo bice. Ubu noneho hongeye kwigaragaza amakuru ateye ubwoba mu nyuma y'ibyo bitigiri bishika ku 181 rero by'abasoda b'Abarundi biganjemo abo muri FRN ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Hakomeje kugenda hatangazwa amakuru agiye atandukanye yagaragazaga ndetse akanerekana neza ko Uburundi bwari buri ko burategura ibikorwa bigiye bitandukanye mu shamba rya Kibira byo guhungabanya umutekano, ariko mu nyuma bikaza kugaragara ndetse bikaza no kwerekana neza yuko by'umwihariko bamaze kugenda baratahurwa mu buryo bukomakomeye cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko hakomeje kugenda haramenyekana amakuru by'umwihariko agendanye n'ibikorwa bidasanzwe by'umwihariko bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko bivuga ko habaye operation iteye ubwoba ndetse yaje gutuma Uburundi by'umwihariko bwongera kwikanga ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse by'umwihariko Uburundi mu nyuma yaho nibwo bwongeye kwisuganya bujya gutegura ibitero byise ibyo kwihorera, ariko nigeze haramenyekana uwo bagombaga kwihoreraho.
amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko muri kano gatondo arongera kwemeza ndetse no kwerekana neza ko iyindi operation gitrumbuka yaje batunguye ariko kandi ikaba yaje yateguwe neza n'abari bayirimo ko yaje kwibasira ibirindiro bya FDLR na FRN nga mu gihugu c'u Burundi mushama rya Kibira ndetse n'ingabo z'u Burundi. Abasirikare batazwi by'umwihariko bongeye kwigabiza ishamba by'umwihariko rya Kibira bajya guca intege rero uyu muhari wa FRN hamwe na FDLR nkuko bikomeza kugenda bigaragara ndetse hatirengagijwe n'ababatoza biganjemo abasoda ndetse n'intwazagabo mu ngabo z'u Burundi. Amakuru by'umwihariko twabashije kugenda turaronka yizewe neza nuko mu ijoro rya keye nyine abasirikare by'umwihariko bataramenyekana by'umwihariko bongeye kujya mu ishamba rya Kibira barasa abagwanyi by'umwihariko biterabwoba ba FRN ndetse na FDLR hamwe n'ababatoza biganjemo intwazagabo mu ngabo z'u Burundi baje mu gicuku maze bigabiza ibirindiro by'izinyeshyamba maze sokubamishamo urufaya rw'amasaso. Imvura y'amasasu by'umwihariko irabanyagira ku buryo bukomakomeye cyane ku buryo bivuga ko ibitigiri byabo bagizi ba nabi byabo baterabwoba by'umwihariko bikomeje kugenda biribonekeza ari byinshi ariko akaba atamuntu yari yamenya ibiharuro byabo. Igikomeje kwibazwa by'umwihariko na benshi n'uburyo abo basirikare bagera aho bagomba kugera by'umwihariko atawo babonye yewe atanuwo basize inyuma nkuko biriko biragaragara. Ntabwo by'umwihariko wabangamira umutekano by'umwihariko w'abantu uzi neza ko by'umwihariko w'abantu uzi neza ko bakurusha ubushobozi ndetse by'umwihariko bazi neza ikiswe kurinda umutekano muri rusange. Ntabwo wabangamira umutekano rero w'abantu uza by'umwihariko ngo bakurebe ntago wabangamira umutekano w'abantu rero ngo bakurabere by'umwihariko bakugeraho mbere yuko by'umwihariko ugera ku ntego zawe. Bajyayo nijoro kuko rero bafise ibikoresho bigezweho bituma rero barasa igitambuka cyose kandi by'umwihariko cyo kitabashije kuba cyo babona. Hajya ubungubu by'umwihariko ngo ni bande bafise ububasha bwarinda abanyagihugu babo bigeze ahangaha ku buryo by'umwihariko bashobora gukora operation no mu kindi gihugu ariko kitabashije kuba cyo bimenya. Hari amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aravuga ko by'umwihariko Kongo ikomeje kugenda irongera umubare w'abasoda ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yoshyira mu ngiro ibikorwa byayo bigiye bitandukanye by'umwihariko ariko kandi abatari bakeya bakomeza kugenda baragaruka ndetse baranibaza ku bindi bigiye bitandukanye bikomeza kugenda byibazwa ariko nyamara hari abandi batarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko Kongo nayo nidashobora gusenya FDLR by'umwihariko ngo ibashe kuba yoshyira ahagaragara by'umwihariko kuri ndetse hagarike n'imikoranire yayo ishobora kuzisanga mu bihe bidasanzwe. Hamwe mu basesenguzi aherutse guhereza amakuru ikimenyesha amakuru cya mu gihugu c'abanyi cy'u Rwanda kizwi nk'igihe yaravuze ko by'umwihariko igihe gishobora kuzogera inzego z'umutekano z'u Rwanda zikinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta kindi kizaba kibajyanyeyo usibye guhangana n'iterabwoba ndetse by'umwihariko no gukora ubwirinzi budasanzwe mu rwego rwo kwirinda yuko by'umwihariko icyo bari kuba barategura gishobora kuzobageraho muri rusange. U Rwanda inshuro nyinshi rwakomeje kugenda rugaragaza neza yuko ari agahugu gatoya ariko kandi niba ari igihugu gitoya by'umwihariko batazemera yuko uwo ari we wese ashobora kukivogera uko yishakiye cyangwa se by'umwihariko ashobora kuzagerageza ndetse no gukoreramo ibyo yishakiye byose nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko nuko inzego z'umutekano zihora ziri maso ndetse zihora ziteguye gutabara igihe icyo ari cyo cyose ndetse by'umwihariko no gukora iyo bwabaga. Ku ruhande rw'u Burundi atamuntu n'umwe yari yagira icyo atangaza kuri iyo operation zigiye zitandukanye by'umwihariko nimba zakozwe n'abaturutse muri Kongo cyangwa se mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi. Gusa Burundi by'umwihariko waherutse kugaragaza ndetse no gutangaza ko by'umwihariko bufise impungenge yuko bwaba bwaramaze kugenda bwinjirirwa mu buryo budasanzwe aho bariko barasaba abajejwe umutekano cyane abasanzwe barakorera ku mipaka by'umwihariko yuko hakwiriye kubaho ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko ibikorwa bishobora kuzatuma by'umwihariko ubwirinzi bukomeza kugenda bwiyongera nk'uko amakuru yakomezaga kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru yakomezaga kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira
cange amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya by'umwihariko nuko inzego z'umutekano zakomeje kugenda by'umwihariko ziribonekeza by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, ariko kandi by'umwihariko amakuru akaba akomeza kugenda by'umwihariko agaragaza yuko inzego z'u Burundi atabushobozi zifise zo kuba zocungera umutekano, mu gihe kandi zizi neza ko ziriko zirakorana n'abaterabwoba bivuga ko ari ibintu bibi cyane zikwegeye. Hari amakuru akomeza kugenda radusumira avuga ko rero abo bagwanyi cyangwa se operation bayikoze mu gicuku maze bigabiza ibirindiro byizo by'abo baterabwoba. Hari kajugujugu zimwe na zimwe rero zagiye ziragaragara mu gitondo ziriko ziragenzura ibice byegereye iryo shamba rya Kibira, inyishi zari za gisivile kugira ngo abo basirikare bakomeze kuba rero abasirikare batazwi. Igikomeje kwibazwa na benshi rero n'uburyo abo basirikare bagira aho bagomba kugera nyine nk'uko nari mbivuze, ata muntu numwe ababonye, ata nuwo basize inyuma muri rusange. Ibi rero biriko birahereza akazi gakomakomeye cyane inzego z'ubutasi nga mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko yemwe nabo bakorana bigize ko by'umwihariko bashobora kuzokora icyo bashaka, by'umwihariko nk'aba FDLR ndetse n'aba FRN bose nk'uko bikomeza kugenda biradushikira cyangwa biradusumira. Ingabo z'u Burundi ziherereye ku butaka bwa Kongo zirashobora kuzovanwayo mu buryo bwihuse mu nyuma y'uko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye by'urukiko mpanabyaha mu by'urukiko mpuzamakungu mpanabyaha ICC by'umwihariko nibatangira gukorera ku butaka bwa Kongo bizaba ari akamaramaza gakomakomeye cyane, mu gihe agiye gutangura gushyirwaho rero komisiyo izogenzura ibikorwa cyane cyane by'ibyaha byagiye birakorerwa muri icyo gice, ndetse bikaba bishobora kuzogwa nabi abategetsi ndetse n'abasoda b'i Burundi n'abandi bagiye batandukanye nk'uko biriko byatangazwa. Ibi bigiye kuba rero ku busabe bwa Kongo, ariko kandi bamwe bati Kongo irashobora kuzohura n'akaga gakomakomeye cyane mu gihe n'ubundi abasoda benshi ba Kongo biganjemo abasanzwe by'umwihariko abasanzwe barakorera mu bice bigiye bitandukanye aribo bakomeje kugenda baribonekeza mu mabi ndetse no mu bindi byaha bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko mu gihe ibyo bikorwa bizaba bibaye n'ubundi by'umwihariko hashobora kuzusangwa ibihe bidasanzwe, cyane cyane abasoda biganjemo abaje kugarura amahoro n'ituze muri icyo gice bakaba bashobora kuzohura n'akaga gakomakomeye cyane. Ku munsi w'ejo nibwo habonetse amakuru akomeye cyane, by'umwihariko amakuru yaje kugenda arishimisha abatari bakeya nga mu karere k'ibiyaga binini n'imiryango igiye itandukanye, ariko kandi ku rundi ruhande hari bamwe batajya umunwa bagaragaza ko by'umwihariko Kongo ishobora kutazagira ibyo ikora mu byaje kugenda yemeza. Umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa by'umwihariko akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Bwana Patrick Muyaya yaratangaje ko ingabo z'igihugu cye by'umwihariko zigomba kurandura byanze bikunze umuhari wa FDLR ngo kuko by'umwihariko biri mu mpamvu u Rwanda rukomeza kugenda rugaragaza, bityo bigatuma rero ingabo zarwo ziraguma ku butaka bw'icyo gihugu by'umwihariko ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora bivuga ko u Rwanda rwo ruvuga ko ruzokuraho ingamba z'ubwirinzi rwoba rwarashyizeho. Ibyo RDC ishinza Kigali rero by'uko ingabo zayo ziba muri icyo gihugu cyabo Kigali irakomeza kugenda irabihakana. Ibintu bibiri rero bigize amasezerano y'amahoro by'umwihariko ya Rwanda ni ugusenya FDLR ndetse n'u Rwanda rugahagarika ingamba zashyizeho z'ubwirinzi. Gusa ibyo abasesenguzi benshi bo muri RDC basobanura ku ngingo ya kabiri ijyanye n'uko rero u Rwanda ruzavanaho by'umwihariko ingamba zashyizweho z'ubwirinzi, bavuga ko ari ukuvana ingabo zago ku butaka bwa RDC. Mu kiganiro umuvugizi wa RDC Bwana Patrick Muyaya yahaye itangazamakuru harimo na Jeune Afrique yaravuze ko mu biganiro byabereye i Rwanda kuwa gatandatu w'iki cyumweru cyaheze by'umwihariko uruhande rwa leta ya Kinshasa rwahagaze by'umwihariko ku gukorera icyarimwe biriya bikorwa bibiri. Yaragize ati dutegereje ko rero umuhuza aduhereza gahunda y'ibikorwa izatuma ibyemejwe by'umwihariko n'impande zombi bijya mu bikorwa, ari byo by'umwihariko gusenya FDLR ndetse no gucyura ingabo z'u Rwanda.
inama ya gatanu by'umwihariko y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yo kuwa gatandatu nanone yaranasabye umuhuza gutegura umushinga w'ibyakorwa mu gushyira mu ngiro ziriya ngingo maze inzobere zikazaterana ku igenekerezo 30 Gitugu 2024 kugira ngo by'umwihariko zigere kuri uwo mushinga w'ubuhuza nk'uko by'umwihariko biri mu bwumvikanyweho by'umwihariko kuwa gatandatu nk'uko biko biratangazwa. Mu nyuma abaminisitiri bazongera guteranira rero ku itariki izogenwa kugira ngo bige rero kuri raporo y'inzobere ku byo rero zizaba zabonye ku mushinga w'ibikorwa waratanzwe n'umuhuza. Biteze ko by'umwihariko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga nibibemeza nyuma bakuru b'ibihugu rero byombi na Angola bazasinya amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu ngiro. Bwana Patrick Moya yarahamirije abanyamakuru ko iki gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo by'umwihariko kiteguye gusenya burundu umuhari wa FDLR kandi ko by'umwihariko iki gihugu cye kiteguye gukuraho impamvu zose zitangwa n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko rero umuhari wa FDLR by'umwihariko ari umuhari w'iterabwoba kandi by'umwihariko ko wakoze genocide mu Rwanda mu mwaka w'1994. U Rwanda kandi rushinza RDC gukorana byafi n'uyu muhari wa FDLR nubwo Kongo yo ikomeza kugenda irabihakana yivuye inyuma. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusomira nuko by'umwihariko leta ya Kongo yoba yaremeye by'umwihariko gukora ibi bikorwa mu rwego rwo kugira ngo ibashe by'umwihariko kuba yohagarika ibikorwa by'umwihariko, ariko kandi ikaba inabikora ku bigendanye n'igitutu ikomeje kugenda irashyirwaho n'amahanga. Harakibazwa niba rero Kongo ishobora kuba yozoshyira mu ngiro ibikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa FDLR cyangwa se kusenya. Abandi bakavuga ko ari amareshya mugeni cyangwa ari operation zizakubita igihwereye. Turarindiye turategereje mu gihe imiryango yose igaragaza ko FDLR ari ikibazo ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Dusubire mu masaha ari imbere.